Ndabasuje mbaha ikaze kuri Xabi Esport n'umwanya tugiye kugana ku makuru y'imikino atandukanye avugwa hirya no hino mu mikino. Reka uyu munsi turibanda cyane kuri Premier League ibuze gusozwa kuri uyu munsi ku isaha y'isa 11 z'umugoroba, aho amakipe atandukanye ari bube yesurana akina imikino ya nyuma, amanuka ndetse n'ayakomeza atwara ibikombe abitwara. Reka duhere ku nkuru y'uko umukinnyi wa Manchester City witwa Phil Foden yegukanye igikombe cy'umukinnyi mwiza wa saison muri Premier League, umwe mu bakinnyi b'Abongereza bakiri batoya bitwaye neza umaze kuzuza imyaka 24, akaba yegukanye igikombe cy'umukinnyi mwiza wa saison. Akaba ari umwe mu bakinnyi bitwaye neza ko afite ibitego 24 muri iyi saison muri Premier League. Kandi haravugamo inkuru y'umutoza Roberto De Zerbi w'umutaliyane utoza ikipe ya Brighton Hove Albion. Uyu mugabo ari buze kuba yakira ikipe ya Manchester United kuri uyu mugoroba, akaba yamaze gutangaza ko azasezera ariyo match ya nyuma azabatoza ikipe ya Brighton Hove Albion. Uyu mugabo akaba bimwe mu bimujyanye ari uko ngo ikipe ye ihora igurisha aticara hamwe ngo bubake nawe agire CV yubaka. Akaba ari umwe mu batoza bakomeye bari kugenda bashakishwa n'amakipe atandukanye. Naho umutoza Mauricio Pochettino akaba nawe yaje gutangaza ko ubwo match irangiye basoza ku mwanya wa gatandatu cyangwa se uwa gatanu batari celebrating ikipe ya Chelsea kuko igiye muri Europa League. Baravuga ko hari ikiri kugenda kiyongeraho umunsi ku munsi, ariko atariho Chelsea ikwiye kuba iri, ku buryo bafata umwanya bakabyishimira ndetse bakanabinezererwa cyane muri iyi kipe ya Chelsea. Haravugamo n'andi makuru y'uko umugabo watozaga mu ikipe ya Brentford, umugabo mwita Bernardo, ni umugabo utoza abakinnyi gutera amakufura. Bikaba bivuga ko yamaze kumvikana n'ikipe ya Chelsea mu season itaha azajya gutangira akazi muri iyi kipe ya Chelsea Football Club, umukinnyi nk'umutoza uzaza utoza abakinnyi b'ikipe ya Chelsea gutera amakufura muri iyi kipe ya Chelsea Football Club. Akaba ari mu makipe agiye asoza agaragaza ko hari ikiri kugenda muri projet yayo. Bavuga ko bari kubaka, basaba n'abafana kugenda bizera process yo kugenda bubaka umunsi ku munsi. Muri Premier League kandi harimo umukinnyi witwa João Palhinha ukina ikipe ya Fulham, n'umugabo ukomoka mu gihugu cya Portugal. Akaba amaze gushiraho agahigo muri Premier League mu mikino iyi saison ko amaze gutera tackle zaciyemo zikagenda neza, amaze gutera tackle 150 zose. Yakuyeho agahigo n'ubundi yari yakoze mu mwaka ushize w'imikino yateye tackle 148 zose. Naho mu ikipe ya Brentford umugabo witwa Benmi ni myugariro w'umwongereza ukinira iyi kipe uyimazemo iminsi myinshi. Uyu mugabo akaba yongereye amasezerano yiwe, akaba azakomezanya n'ikipe ya Brentford mu mwaka utaha w'imikino ndetse akomeza gukina muri iyi kipe. N'umwe mu bagabo bajya banahamagarwa mu ikipe y'igihugu y'Ubwongereza bajya bitwara neza Premier League. Kandi uyu munsi bw'iriwe gusoza ikipe ya Liverpool ni imwe mu makipe ari bube afite emotion nyinshi cyane ku kibuga hagati y'abafana ndetse n'umutoza Jurgen Klopp uriwe usezera bwa nyuma ku ikipe ya Liverpool ndetse n'abafana bayo. Uyu mugabo akaba ejo yaraje gutangaza ko nta yindi kipe yo mu Bwongereza ashobora kuzigera atoza, kuko uburyo yubahamo ikipe ya Liverpool ndetse n'uburyo ayikunda, nta kipe mu Bwongereza aza gutoza ihangana n'ikipe ya Liverpool. Biraza kuba ari emotion cyane ubwo ari we asozanya n'ikipe, avuga ko agiye mu karuhuko k'umwaka wose yitekerezaho ndetse agira ibyo ashira ku murongo. Uyu mugabo utoza ikipe ya Liverpool Football Club The Reds. Naho muri Premier League nanone turaba twiteze kureba hagati y'ikipe ya Manchester City iri bukine n'ikipe ya West Ham ku kibuga cyayo, ndetse n'ikipe ya Arsenal iri bube yakira Emirates Stadium ikipe ya Everton, ikipe iri buze kwegukana Premier League. Bibutse ko umuyobozi wa Premier League bita Richard Master ari bube ari kuri stade Emirates areba umukino w'igikombe wa nyuma. Akaba uyu mugabo ari bwohereza ikindi gikombe Man City, aho Man City iramutse inganyije cyangwa se igatsindwa Arsenal yatwara igikombe, cyangwa se ikipe ya Man City yatwara Arsenal igasoza ku mwanya wa kabiri. Urutonde rwa shampiyona niko Man City kiyoboye na 88, Arsenal ku mwanya wa kabiri na 86, izigamye ibitego 61, Man City ikaba izigamye ibitego 60. Ikipe ya nyuma yamaze kumanuka ni Sheffield United ndetse na Burnley itozwa na Company ifite amanota 28.
Luton Town nayo ni ikibazo cy'igihe kuko ishobora kumanuka ifite amanota 26. Ikipe ya Nottingham Forest ku mwanya wa 17 n'amanota 29 ikaba isabwa kunganya gusa kugira ngo igume mu cyiciro cya mbere muri Premier League. Uru ni urukuta rw'uko amakipe amaze kwegukana shampiyona kuva Premier League yakitwa Premier League mu 1992. Manchester United ni imaze gutwara nyinshi, imaze gutwaramo 13 ikaba igiheruka 2013. Ikipe ya Manchester City ikaba imaze gutwaramo 7 igiheruka umwaka ushize w'imikino, na za Chelsea zifitemo 5, Arsenal 3, haciyemo na Liverpool 1, ikipe ya Blackburn Rovers 1 ndetse n'ikipe ya Leicester City 2015 itwaramo 1 gusa. Naho umutoza w'ikipe ya Barcelona byavugaga ko azatandukana n'ikipe, we yamaze gutangaza ko mu kiganiro n'abanyamakuru ko icyizere abona ari guhabwa n'abayobozi biwe harimo Deco ndetse na Perezida Laporta w'ikipe ya Barcelona, bamubwira ko bari kumwe nawe bamuri inyuma. Iby'ibihuha bavuga ko we ntabyo yitayeho, icyo yitayeho ari ababosi bamukoresha kandi umunsi ku munsi bamwereka ko bari kumwe nawe. Naho abakinnyi b'ikipe ya Real Madrid babiri bakina mu kibuga hagati bita Luka Modric ndetse n'umugabo witwa Toni Kroos umudage, bakaba bifuza kongera amasezerano muri ikipe ya Real Madrid, ikaba iri mu biganiro kugira ngo irebe ko yabongera, cyane cyane Luka Modric usaba Real Madrid ko yahaguma we nta kibazo cy'umushahara afite kongeza cyangwa se n'ibindi cyo yifuza no gukina muri Real Madrid, akaba yanahasoreza imikino yiwe. Naho dukomeje muri Bundesliga, shampiyona y'igihugu y'Ubudage, ikaba yabasezeye Dortmund yasezeye ku mukinnyi Marco Reus wari umazemo imyaka 12 yose akina muri iyi kipe ya Borussia Dortmund. Umunsi wa nyuma asezerwa ku bafana n'umuryango wese, asezera kuri ikipe, akaba yatsinze igitego ndetse agatanga n'umupira uvamo igitego, ubwo ikipe ya Borussia Dortmund yatsindaga umukino wayo muri iyi weekend, imikino yasozaga shampiyona y'igihugu yo mu Budage. Naho umutoza Xabi Alonso akaba akomeje agahigo ke ko kudatsindwa muri uyu mwaka w'imikino muri rusange, akaba yatsinze ibitego 2-1. Uyu mugabo akaba akomeje kugenda yongera agahigo ke ko yatwaye shampiyona adatsinzwe umukino n'umwe, kuko uyu mugabo yatsinzemo match 28, anganya match 6 zonyine, atsinda ibitego 24, atsinda ibitego 89, byose akaba yegukanye shampiyona adatsinzwe umukino n'umwe. Akaba ategereje kuzakina imikino 2 isigaye ya finali igikombe cy'igihugu cyo mu Budage ndetse na finali ya Europa League azakinamo n'ikipe yo mu gihugu cy'Ubutaliyani ya Atalanta. Uyu mugabo akaba ategereje gukora treble adatsinzwe umukino n'umwe. Reka dusoreze amakuru yacu muri NBA yakomezaga mu ijoro ryatambutse, aho ikipe ya Oklahoma City Thunder yaje gutsindwa n'ikipe ya Dallas Mavericks amanota 111 ku manota 116, ikahita isezererwa. Ikipe ya Dallas Mavericks ikahita igera kuri finali ya Western Conference. Umukinnyi Luka Doncic yatsinzemo amanota 26, akora rebound 10 ndetse na steal 10 muri uwo mukino. Mwakoze kudukurikira kuri Xabi Esport, mwibuke gukora subscribe ngo tujye tubana umunsi ku wundi. Amahoro y'Imana abane namwe. Shalom shalom.